twarabonye uburyo butandukanye dukomeza ibicaniro byacu. Uyu munsi ngoma ngerageze kwegeranya ibyo twarabiye hamwe. Umwanya utari munini. Abarebe gucisha gatandatu ku murongo wa 12 na 13. Abarebe gucisha gatandatu 12 navuga ngo nuko umuriro ku gicaniro uze wame waka ntuzime. Umuherezi aze yame awucana awurunde kwinkwi uko bukeye aheza zigereke kw'ivyikimazi cyo koswa acosereze kw'ibinure vy'ibimazi vyishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Amen. Umuriro uze wame waka ku gicaniro ubudahengeshanya ntuze wigere uzima. Ichimane dushaka ko nuko umuriro utigera uzima. Igihe cyose wama uri kuraka ku gicaniro, ariko kugira ngo ibyo dushobore kuvyumva neza turamenye nuko ngene umuriro wacu wama uri kuraka ku gicaniro hari ibintu bishika kuri 5: 1 2 3 4 5. Abandika munyarutse kwandika ntidushobora munyumvirize neza kugumiza umuriro wacu ku gicaniro tudatahuye ubwa mbere na mbere ibijanye nico nita the concept of fire. Ibijanye n'ibijanye n'umuriro. Umuriro ni ubwiza kuba ku gicaniro. Imana ivuze ngo umuriro ubwiza kwa muri ku buzima bw'iwawe. Umuriro ubwiza kwa mu gihe cyose uri kuraranga ikintu cyose uri kurakora. Iyo tuko turavuga umuriro n'igihe ugera ahantu ukora ikintu uzi impamvu uri kuragikora. N'igihe ukora ikintu atari kubera ko gusa bagutegetse kugikora, mugabo ugikora kubera ko hariho umutima, hariho ubushake. Biza mu ry'Imana ivuga ngo niyo iduha gukunda no gukora. Ntushobora kuzoba umuntu akomeza igicaniro cy'iwiwe ukiri umuntu babwiriza, ukiri umuntu ivyo akora abikora kubera ko bamubwiye ngo abikore. Tubwiza gushika ahantu aho ico dukora cyose tugikora bivuye indani muri twe kandi tukagikora tukinezererewe. Nta kuna kubuzima bwa munyumvirize neza Imana izobwubahisha hano hantu ukiri ahantu ivyo uri kurakora vyose ariko ivyo ushaka ko Imana ikora. Ndakene ko utabona neza kintu ko umuriro n'iryo shaka. Rimwe Dawidi avuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirangya, consume me. Hallelujah. Ishaka ry'inzu ya data ryaramurya indani. Ibijanye n'umuriro nibiba indani muri wewe, n'ivyumviro biri indani, n'umwete uri indani muri wewe, n'umutima ukunze curi kurakora. Igicumi gicaniro cyawe gikomera ubwa mbere na mbere n'umuriro. Gusenga kwa ni gusenga k'umunyedini. Ugusenga kwa kugusenga kuvanzemwo umuriro, kuvanzemo ubushobozi, kuvanzemo umutima. Ukwega Imana ugakura Imana ikaza kumvira icyo uri kurasengera. Numva amen imeze neza. Avuze ngo umuriro hari ibintu bishika 5. Icambere n'ugutahura ibijanye n'umuriro. Iyo umuriro uri ahantu ibintu birahinduka. Iyo umuriro uri mu buzima bw'umukristo ahari aho hantu haba ibisinga ntaye, haba intahe. Ubuzima bwo kubaho atamuriro, ubuzima bwo gusenga atamuriro, ubuzima bwo kurondera Imana atamuriro, ubuzima bwo gukora Imana atamuriro, ubwo buzima tubwirizwa kubusira ku iherezo n'izina rya Yesu, kuko ikizotuma abantu bamenya Imana n'umuriro ukuranga mu byo kurakora. Hallelujah. Avuze ngo umuriro ku gicaniro ntuze wigere uzima. Musozi vango ntimuwemere kuja hanze. Mani majamu ryashaka ntiwemere kari kintu kindi kiritwara. Wamwete ntiwemere kari kintu kindi kiutwara. Kwa kunukora ibintu bikunze wame uri kurabigwanira. Vyame biri muri wewe. Wame wi-examine uko bukeye ko bwije. Mbega ikintu ndiko ndagikora kubera iki? Kubera iki nkunda Imana? Hari abantu bavuga ko bakunda Imana mbwa bayikunda kurya umuntu avuga ngo arakunda inkoko. Yivuze ko ukunda inkoko ntuyikunda kugira ngo ibeho, wikunda kugira ngo wewe ubeho. Hari abantu bavuga ko bakunda Imana atari kugira bagaragaza urukundo bakunda Imana, ni kugira ngo bo babeho, ni kubw'inyungu zabo, their own interest. Ariko urukundo dukunda Imana rubuza kuba urukundo munyumvirize neza gwarundi nkuko abarinzi bariko barabivuga. Imana yo bikora ito bikora, yo bitevya yo binyarutsa turayikunda. Hallelujah. Ibiguci intege ibigerageza kugabanya ubwo rukundo muri ubutavyemerera umuri ubwiza kukuranga. Umuriro mu kintu cyose, umuriro mu kintu cyose
cyane gose umuriro mu kintu cyose. Haleluya. Hamwe nawe urengegwa. Ikirico Yesu yabwiye Petero ngo ukiri muto wari kinyiza ukijana aho ugomba, ariko mugiye giye kuza umuriro ni wamara kongerekana uyundi azo gukenyeza. Iyo tuvuga umuriro nigiye mpwe Imana atangura kudukoresha, atangura kutujana, atangura kudukwegera, atangura kudukoresha, atangura gukorana natwe. Ico nico twita umuriro. Haleluya. Birivuga ngo igihe bari mwibaraza kwa Salomo, birivuga ngo ibibeya vy'umuriro cyangwa ibirimi vy'umuriro vyigabangana ku mitwe yabo. Uwaraho hantu yari afise portion, yari afise umugabane w'umuriro kuri we. Ikirisi Imana igomba ku buzima bwacu. Haleluya. Shiganza cyaka ku mutwe wawe, utumuriro wa muhemu w'Imana ube kuri jewe ibihe byose by'ukubaho kwanje mu izina rya Yesu Kristo. Amasimesh ku mwami w'abami. Icyakabiri. Haleluya. Icyakabiri nibicanye n'ubuzima bw'umuherezi. Reka mvuge kino kintu, ubuherezi, reka mvuge routine z'umuntu ihamagabo n'Imana. Umuntu ihamagabo n'Imana atandukanye n'umuntu atahamagabo n'Imana. Umuntu ihamagabo n'Imana afite ama exigence. Iyo uri kuraraba nka mu gitabo ca Barewi baratubwira ivyagezwe vy'abaherezi. Abaherezi barafite ivyagezwe vyabo. Barafite ukungene babwiza kwambara, ukungene babwiza kuvuga, ukungene babwiza gukora ibintu. Nahanje ijambo ry'Imana ngo umuntu ku gicaniro abaherezi bazaba mugira iki bawushyira ko inkwi uko bukeye. Mwana majambo hari so Imana irondera Isaka igomba hejuru ubuzima bw'abaherezi. Ikindi gituma igicaniro cyawe gikomera nukubaho nk'umuherezi, nukubaho nk'uwatoranijwe. Mirimo nayo ati baho nk'uwatoranijwe. Uwatoranijwe ntabaho yidodomba nk'abandi, uwatoranijwe ntabaho yishima nk'abandi, uwatoranijwe ntabaho yirata ku bantu, uwatoranijwe ntabaho nk'uko abandi bariko barabaho. Uwatoranijwe arafise ubuzima yagenewe kubaho kandi abwiza kubaho gutyo nyene. Haleluya. Ingene uri kurabaho biradetermine kugena igicaniro cyawe kizokomera. Ntushobora kubaho nk'abapagani, ntushobora kubaho wivanga muri binabiriye, ntushobora kubaho ukora ivyaha hama ngo igicaniro cyawe gikomere. Nibikunda umuherezi hari impuzu ziwe propre à lui yabiza kuba afise. Mwani masaba hari umwambaro w'abaherezi. Umwambaro w'abaherezi sikindi nukugoroka kw'Imana kuri bo. Umwambaro w'abaherezi sikindi n'ubusobozi bwa muhemu w'Imana kuri bo. Umwambaro w'abaherezi sikindi n'ubuzima butungana Imana, bugoroke Imana, n'ubuzima Imana igihe cyose yama irikirishimira. Haleluya. Ngira umuntu rero ati routine yawe nk'umuherezi ni iyi. Ugiye kura ukungena Imana ariko aramubwira ingene abaherezi babikora. Yarasizeho program. Yavuze ngo apremidi bazobame baza bashako inkwi. Yavuze ngo mu gatondo hariho discipline iranga umuherezi, hariho character y'umuherezi, hariho kugenda umuherezi abiza gukora ibintu. Ivyo nivyo tubiza kwiga tukamenya kugira ngo dukomeze ubuzima bw'ibicaniro byacu. Hari ikintu nita ngo ubuzima bw'igicaniro. Niba siko misiri mbere ivyo nzobone ko na develop. Igicaniro kirashobora kuba kirombwa kitagira ubuzima. Cyarapfuye. Mugabo igicaniro kigira ubuzima, ico gicaniro n'Imana ikorerako, n'Imana icicirizamwo, n'Imana yigaragarizako. Numva ameni meze neza. Igihe Eliya jana uvugishwa wa Bayali ku musozi Karumeli, biricubwira ngo bazi gukora ivyo bakora, asanura igicaniro. Ini commentaire ivuga ngo subiza ubuzima igicaniro cyatakaje ubuzima cyari Karumeli. Kandi amaze kugisubiza ubuzima, Elisa mu gihe kindi niho yahora aza gusengera, niho yahora aza kurindira Imana, niho yahora aza kuhora ari wa mugore w'umunyashunemu yamusanze i Karumeli, kubera ko i Karumeli hari hasikiri igicaniro kizima. Mugabo cyabaye kizima kubera iki? Kubera ko Eliya yagihaye ubuzima. Hari abantu ubuzima bwabo n'ibicaniro vyapfuye. Nico gituma basenga n'Imana ntiyumva, bagwana ntibanesha kubera iki? Nta buzima ibicaniro byabo bigifise. Iso tubiza kugwanira uko bukeye ko bwije, niko ibicaniro byacu bigira ubuzima. Haleluya. Eliya yagiye ahantu hashika hane, Gilgali, Beteli, Yeriko, agenda na hakurya ya Yorodani. Aho sereka rondera igicaniro coba kikiri kizima, Imana yozi kamutorerako. Ariko hose hatatu hose yasanze ibyo bicaniro byose byarapfuye. Ariko hakurya ya Yorodani nihagiye gusanga igicaniro gifise ubuzima. Haleluya. Ibicaniro byanyu ni mu bihu ubuzima, bivanye n'ukungene mubaho nk'abaherezi ku munsi ku munsi. Haleluya. Icya gatatu ni concept bijanye n'umwanya.
umuriro, ubuherezi, umwanya wawe ungana gute kubijanye no kuba ku gicaniro cyawe? Yavuze ngo uko bukeye, mucyonse ngo every morning the priest is to add firewood on the altar. Bivuga ngo misi yose mu gatondo nta kindi baherako gushirako inkwi. Ndetse kuva mu mwanya concept y'inkwi, mugabo uyu mwanya mutawure neza ugamera mbere kino kintu ikitwa umwanya. Urazi sishobora kuba raba kino kintu ntakero muri Bibiliya. Yesu asanga ba Petero bakwirukana impwemu mbi, ariko impwemu mbi yanka kugenda. Yesu ahageze akankamira impwemu mbi ikiragenda. Baramubaza ati none twebwe twasenze nabi, bigenze gute kugira ngo wewe ukoresha imisegonda 3 twe tumaze amasaha 3 turiko turukana no impwemu mbi yanse kugenda? Yesu arabwira ati idayimoni ibe nize, nta kindi kizirukana atari amasengesho afatikanije no kwisonzesha. Mwene majambo, nta kuntu Yesu yomara amasaha 3 yayamaze ku musozi ariko arasenga. Dusomye Ecclesiastes umusiguzi irukanga umusiguzi 10:10. Ariko navuga ku bijyanye n'umwanya, ni ikintu gikomeye cyane mu gukomeza ibicaniro byacu. Umusiguzi 10:10 somera. Umusiguzi 10:10 aravuga ngo incabiti ipfushe umuntu ntayikarishe azoba akwiye kongera kw'inkomezi zo gushimika. Incabiti iyifushe umuntu ntayikarishe azoba akwiye kugira iki? Gushimika. Azoba akwiye kongera ko inkomezi. Kubera iki? Nikarishe. Hariho babaje ati uwo guha amasaha 3 yo gutema igiti n'amasaha 3 yo gukarisha incabiti wohitamo iki? Asavuga ati jeno hitamo amasaha 3 yo gukarisha incabiti, kubera ko arabizi yuko yayikarishije biraza kumworohera. Mugabo kugenda gukorera igikogwa mu mwanya utigeze ucitegurira biraza gufata umwanya munini. Abantu benshi bahuba mu buzima n'abantu bagenda biteze ngo bazoronka uburongozi bw'Imana bageze imbere, kubera ko tumaze gufata umwanya, wemvestis umwanya wo kumenya neza intambuko kuyindi uzogenda urafata hejuru ubuzima bw'iwawe. Sinkunda abantu, munyumvirize neza, sinkunda abantu bama bariko baratangura ibintu. Mumisese ambwiye umupastor yugaye ishengero kandi yibimuvuyeko ngo numva atabindimwo ngo nagiye gusura kubanza gusenga ngo nivyasura kunza muzosonda gyugurure mugaruke. Ndanga umuntu akinisha abantu. Ufatwa n'umuntu atagira program, kubera ko utogenda ufise program. Ikiduha gukomera, ikiduha gukora neza ibyo turiko turakora nuko turafise program. Haleluya. Ndazi mbabwire ndashobora kuba ntazi ngene bizogenda, mugabo ndazi ngene bizorangira bimeze. Siriko muri ko muranyumva. Situma Yesu atoranije 12 bivuga ngo kugira ngo babane nawe, hanyuma baze kwigisha no kugira ubushobozi ku munyuka mibi. Imbere kuja kwigisha, imbere kuja gukora ivyo ukora byose, banzu bane nawe. Ikiri kintu cyitwa umwanya, timing. Hama kandi umwanya umara ku gicaniro urakomeye cyane kubijyana gukomeza igicaniro cyawe. Nta muntu yomara ku gicaniro amasaha 2 undi akamara iminota 2 ngo abantu banganye ubushobozi. Siriko muri ko muranyumva. Birivuga ngo Yesu akesha ijoro ryose ariko arasenga. Ugiye kwa buzima bw'abigishwa babayeho bamaze kumenya neza ko ibanga rya success na réussite y'umurimo wa Kristo ari kubera gusenga. Basize ubuzima bwabo mu bijanye no gusenga, bemvesije umwanya wabo mu gusenga. Haleluya. Avuze ngo mu gatondo umuherezi yame. Bivuga ngo mani majambo ubiza kuhova umwanya wawe wo kuba ku gicaniro. Imana ibiza kubura ku gicaniro. Haleluya. Genda soka muryango wawe, genda ahantu wenyene, genda usenge wenyene. Reka kumenyera amasengesho gusenga n'abandi. Amasengesho dusengana n'abandi nivyara dutera intege, mugabo si yatuma dukomera ku gicaniro. Kuko ngaha hari abakomeye n'abadakomeye. Abakomeye ni bande n'abafata imyanya yabo basira ku gicaniro. Siko muri ko muranyumva. Kandi yavuze ngo mundwi azorazana inkwi buri gitondo yamazana inkwi ku gicaniro. Tuvuga ngo nivyo ku munsi ni programme yo ku munsi. Investing your time. Haleluya. Icyakane ndakene kunyarusa kubera ko icyakane ni inkwi, vuga ngo inkwi. Isaka baza se Abraham ati ndabona umuriro
ndabona ni inkwi mbwa haruzi ikintu ikimaze kiri he. Igicaniro kigizwe n'ibintu bitatu. Igicaniro kigizwe ubwa mbere na mbere nikimaze umuriro n'inkwi. Amen. Ibi nivyo nyene kandi Imana yagarutse ibwira abaherezi bategekanye inkwi, bategekanye umuriro kandi bagwane ku buryo umuriro utagira iki. Hamara ikindi kintu gikomeye tuko tuvuga ijana umuriro. Haco birayita ngo umuriro w'umurahurano. Muravyumva? Ni kuvuga ngo numuriro utabuvuye ku Mana. Kuko ubundi source y'umuriro bwiza ku Imana. Mugabo numuriro waba uvuye ahandi hantu. Ivyo bakuye ahandi. Gushaka kubaho nk'abandi, gushaka gukora ibintu nk'abandi. Ngo n'abandi mbona bakora ibintu batasenze. Nawe ugashaka kubikora utasenze. Ivyo tuvyita umuriro w'umurahurano. Nta bimazi bikibaho. Ivyo vyimazi byo mu isezerano ya kera Yesu yarabirangije. Twebwe twizera Kristo nta bimazi twiza gutanga. Kristo yabaye ikimazi. Uwo n'umuriro w'umurahurano. Iyo message ntiri equilibre, nta equilibre rimwe. Siriko muri ko muranyumva. Haleluya. Yesu yazanye ubwami bw'Imana. Ugiye kwiga ibijyanye n'ivyo ubwami bw'Imana. Uraza gutanga ubwami bw'Imana buragutse cyane gose. Haleluya. Muri ko muranyumva. Umuriro w'umurahurano. Ichaka navuze umuriro, ikimazi n'inkwi. Ubureka leta tuvuga inkwi, vuga ngo inkwi. Inkwi ni iki? Inkwi nico kintu cyose gituma muyibirize neza ukwizera kwawe gukura. Urukundo ukunda Imana rukura. Ubundi mu bijanye n'ivy'Imana turakura. Iyo umuntu ahagaritse gukura ahagaritse gukomera. Iyo umuntu ahagaritse gukura ahagaritse influence. Iyo umuntu ahagaritse gukura ahagaritse dominion yiwe. Hari ikintu umukozi w'Imana Pastor Tony aheruka ngaha yambwiye turi kumwe sinabwiye ndakiheyariza. Arambwa ngo nanezerewe cyane nsanze mufise teme yitwa dominion. Asarambwira ngo hari abantu badatandukanya domination na dominion. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Asarambwira ati Yesu ntiyaduhaye domination. Yesu yaduhaye dominion. Asarambwira ati dominion ni kuvuga ngo nuko exercer autorité muri domaine kanaka, ahantu kanaka. Ariko domination ni manipulation. Ni handi uri oblige mugabo urumva suko abishaka urumva nyene si umukubisho nuravuga. Ati Yesu ntiyaduhaye cyane ntiyadutumye kuzana ubwami bugira domination. Yatuzanye kugira ubwami buzana dominion. Vuga ngo bwimika ubwami mu kibanza kanaka. Apana handi munyivuze iyo umuntu akagira domination ahantu asura kuba kije dufata ubisa abakozi urakizizwe. Mugabo gacu bategeka ko bose ateza gukizwa. Sivyo. Mugabe iyo umuntu azanye dominion ahantu ukuganza ahantu ni hahandi n'umukozi agukorera umusuma gusa mubonana mu ibanga akakubwira ngo mabuja databuja ego si kubera ko gusa uri databuja mugabo ndamaze kubona kutandukanye n'abandi maze gukora bese ariko wewe ufise ubwiharire ufise ukundi kuntu meze ndagomba ubwo buzima ufise muri wewe ndagomba Imana yawe. Ico twita dominion. Otherwise it will be domination. If the Rebbe bivuga ngo niko abami bisi batwaza isi bayitwaza manyama mani mazamu ubishaka utabishaka ariko sico Yesu adutumye. Haleluya. Turahano aho tuza kuhimika ikirere gituma abantu bumva bakeneye Imana. Wana Yesu ari karakayangana Petero amubwira ati twubaka insago zitatu tuguma ahantu ntizakuvana nawe tugume ngaha. Iyo niyo dominion. Naho abantu bagomba Imana ufise barondera Imana yawe bashaka Imana yawe. Haleluya. Muriko muranyumva? Rero inkwi nico kintu cyose kigutuma ukuza kwizera kwawe, ukuza kumenya kwawe, ukuza imigendane yawe n'Imana. Iso nico twita inkwi kuko inkwi zipermeta ko umuriro ubandanye uriko uraka. Wowe ubwawe urazi burya dushaka kudakoresha inkwi zimwe. Mugabo ubundi twese tubwiza kumenya inkwi zacu dukoresha. Hari umuntu azi neza yakere ku booster ubuzima bwiwe icyo yokora. Hari uza ati jewe numvise ndi febre. Hari ikintu ntegeza kuca nitwa akagukora. Icyo ni tubwiza kubanza kugira iki kwamira Yesu kuri twararika ku buzima bwiwawe. Inkwi zawe nizi. Nta gukomera kwicaniro atankwi. Haleluya. Haleluya.
hari izo duhurira ko twese mu buryo rusange zishika kuri ndwi. Ubwa mbere na mbere nico nise kwiha Imana, kwishikanira Imana. Urazi abakomeza ibicaniro byabo n'abantu bihaye Imana bose atanakimwe bisigarije. Paul avuga ngo barabanje biha umwami wacu, natwe baratwiha. Inkwi umuntu wese abiza gutunga mu buzima bw'iwawe nukungene yishikanira Imana, yiha Imana uko bukeye uko bwije. Atakabanza na gatoya wisigariza, Imana itokipa mu buzima bw'iwawe, aho iganza ahantu hose mu bikugize byose, mu ngingo ufata. Umva neza ko ingingo zawe ni ingingo z'Imana. Ntiwigenga, nturende panda. Independent spirit nababwiye iyo niyo ituma haba disloyalty, ubuhemu. Itsambere kwishikanira Imana, kwiha Imana wowe ubwawe kuba ikimazi ku gicaniro. Abaroma 12 guhera ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3. Ayo majambo muri hasi ndagaruka kumvuza umwanya. Icya kabiri, imigenderanire yimbitse n'Imana yawe. Narakunze Pastor Tony n'umupapa w'igitangaza. Yatubwiye ngo intimacy means into me you see. Murakibuka? Byari ryambeshe kwenda cyumvise. Iyo tubuze ubusabane no kwinjira mu Mana hamukabona. Ukabona Imana mu Mana. Haleluya. Rero ubusabane bwacu, imigenderanire yacu ibiza kuba imigenderanire by'ukuri irimo ubusabane, irimo urukundo. Apana ko turondera Imana kubera profit, kubera amayente, kubera ico dukeneye. Hari umuntu arabizi kwanza ntakarero sinamuvuga mu izina mugabo, hariho umwe mu bahoze ari ntama zanje, namubwiye ubutumwa arihana mugabo imiso sindamubona mu nzu y'Imana. Mba nzi neza ko ari kibazo ariko aracamo. Ndinze ndamubona, nubu no mubona, nubu ntari ngaha bivuga ngo bimeze neza, mugabo ndinze ndamubona ngaha ari muyabira. Kandi rero Imana mu buntu bwayo imisi yose yaje agenda twaye igitangaza. Ngira nubwo novugishwa ku muntu umwe aza kuba ari we. Haleluya, haleluya. Urukwi rwa gatatu uvuriza n'umwanya uba mu ijambo ry'Imana. Birivuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe uzobihoze hehe mu kanwa kawe, ku murango no mu ijambo n'amajambo. Meditate the word, uzuri ijambo ry'Imana, menya byinshi mu ijambo ry'Imana, ivyo bikuza kwizira kwiwawe. Icya kane, living a godly life, kubaho ubuzima bw'ubumana. Aho umuntu wese akwemvuga ati by'ukuri je sinahora nkunda bakizwa, mugabo hariho umwe ntanguye gukunda. Mwanyumvise abantu muri ngaha, sinahora nkunda bakizwa, mugabo hariho umwe ntanguye gukunda. Ube uyo umwe atangura kwerekana itandukaniro. Iyo Amerika itanshikiriye ngaha, amen, meze neza. Haleluya. Baho ubuzima bweje, ubuzima bw'Imana, baho ubuzima bwuzuye Imana. Somera gatoya Petero wa 2 ku murongo wa 3 ku murongo wa 4. Ihute. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose. Kubw'ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye iki? Ivy'ubugingo no kubaha Imana byose. No kubaha Imana. Bivuze ngo ivy'ubugingo, everything that pertains to God. Ikintu cyose novuga kiri mu Mana, kigaragaza Imana. Ikintu cyose gishematiza Imana, ikintu cyose gikarakteriza Imana. That's what we got. Ivyo ari byo twaronse mu bijanye n'ivy'ubugingo tuvuga. Ishusho basubiza kuba ubuzima bw'Imana, tukabonga utumana hano mu inoze. Haleluya. Imana irihora, Imana ntiharira. Haleluya. Paulo avuga ngo munyigane nkuko nari niganye Kristo. Mwana majambo nkoporora Kristo, namwe yari mukoporore ivyanje. Ivy'ubugingo niki? Ivy'ubugingo no kubaha Imana byose. No kubaha Imana. Iryo jambo kubaha Imana avuga ngo godly life. Godly life nivuga ngo mwumva mo God. Donc kubaho nyene bumana. Simuze ngo twari twishima ku bantu ngo ibiki ivyo sije abantu bakeneye. Muga abantu bakeneye kubona ingene ubaha Imana, ingene utinya Imana, kugoroka kwawe. Barakeneye kubona iyo uvugiye n'uvuga nk'umuntu nyene yizera,
hari abantu bari kuvuga mvuga atakwizera bafise mbwa nundi iyo avuze ikintu urumva mu kwizera. Haleluya. Hari umuntu avuze uca wumva nyene ikindi kirere kindi. Haleluya. Umviriza kandi ku ukomeje munsi tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero, unmeasurable. Vyabindi ushobora kumezura vy'akaburarugero. Bigize iki? Bihambaye cyane. Ngo kugira ngo bidutere gusangira akameremere n'Imana. Amen. Haleluya. Mwavyumvise? Tubwiza kugendana inkwi zacu n'ubuzima bw'Imana. Sinase ko vyo kugora vyo ugira kiba bugenda tunganya reka kuraza ibitejejwe muri wewe. Haleluya. Icaga cyane nk'urukwi gukunda abantu no kubakorera. Nabize karame kitse icongereza. Igihe cyose nabonye Imana induza mu rugezo rw'amavuta no kugaragaza ubushobozi bwayo, nigihe nariko ndakorera abantu. Wosenga ni vyiza, mugabo ukunda abantu. Mu gukunda abantu no mu gukunda kuba inyishu y'abantu, ivyo bituma Imana iguha igikoresho kidasanzwe ukeneye kiri indispensable cyitwa amavuta ya mpwemu yera. Haleluya. Love people and serve people. Kunda abantu uko byameze kose. Nta excuse dufise yo kwanga abantu ngo twarakomeretse baratubabaje ngo je ngubu sincizera abantu. Indera yakubwiye ngo bizere, mugabo bakunde ubakorere. Ivyo kubizera bireke. Nta namwe bivuga ngo ni mwizera abantu. Mugabo biravuga kunda abantu. Umuhereza aravuga ngo akorere abantu. Birumvikana? Birumvikana? Araka video gatoya eje naravye akanubwira Pastor Bonte niyo yonoze dukuru dutwenza cyenda tumuha twabakozi Imana nibiba amashengero. Numugore kwani si numukobwa ya Jenny Dread azani pantaro atambuka nk'umubire ataraza hanyuma witwa kari umuvyeyi we surema kwa mubwiye ati sengero daimon kubwa amavuta yiwanje irukaniyo daimon ataraza. Ndavuga mucoza mu dasigura mu kirundo ashavuga ngo I am under the anointing of my father. Ngo you demons come out. Ngo ni munsi y'amavuta ya papa wanje. Ngo mama daimon imwe ndabirukanye. Iyo daimon ishimubwira ngo the anointing is only on your father, not on you. Ngo ayo mavuta ari kuri so wawe ariko ntari kuri wewe. Aramubwira ngo in the name of Jesus come out. Ya daimon atumviriza genda usenge, pray, go and pray hard. Genda usenge cyane. Asamubwira ngo the fire, ngo I command the fire. Tumviriza ahubwo numva nkanye. Haleluya. Idaimoni birangira itagiye. Haleluya. Rondera amavuta yiwawe. Don't count on your father's anointing. Genda rondera amavuta yiwawe. Haraho uzogera ugakomererwa nk'uyo. Arabwira tumvira iyo daimoni bazira musijera ngo genda ku musozi usenge hanyuma ugaruke. Uze kunyirukana wasenza ariko. Isa n'umubwira ati kandi wihane and repent. Uribaza daimoni. Ivyimwemu we don't fake. Ivyimwemu nta fraud. Mbwira umuntu ati mu vyimwemu nta fraud. Nta kwiba. Nta gutrisha. Love people and serve people. Urukuri ugira kangahe? Gatandatu. The fellowship of the Holy Spirit. Imigendane yawe na mpwemu yera. Urukuri ugira indwi kumvira no kubaha Imana. Ibi ubitunze ni bikuru nagerageje kuvuga nizo nkwi zituma umuriro ku gicaniro uguma uriko uraka. Icakane ni gatanu. Okay? Ni gatanu. Nibijanye n'ikimazi. Ivyo sinabiteba ko ikimazi ni ico cyose kigira ico kigukeheje. Mwanyumvise? Ni ico cyose kigira ico kigukeheje. Yefuta asezerana yuko icambere kizomushanganira. Yaba igitungwa yaba umuntu azomushikana ku Mana. Uhora yumva gusenga kuwe amuha intsinzi ku bansi biwe. Muzi gituma Yefuta yanesheje kora ko yatanze igifise ico kimukeheje. Agize gutya atabarutse umukobwa we aramusanganira.
birivuga ngo kandi yari umukobwa umwe rudende w'ikinege. Haleluya. Ibimazi vyadushaka kwicanira nico kintu sigira ico gikukeje. Igihe cyose uratanga ikintu kitagira ico gikukeje, ico ni kiramforsa ntigikomeza igicaniro cyawe. Umeze nk'abantu zogira ubuzima cyo kimena bw'abandi. Igicaniro cyawe kizogira ubuzima nk'ubwo abandi. Mugabo igihe cyose uri kuratanga igifi ico kigukeje mu mwanya wawe, mu bintu vyawe, mu buryo witwara mu ma responsibility abandi bakuzeza, ivyo vyose biri mu bituma ikimazi cyawe gikomeza igicaniro cyawe. Hamwe cyaje kagira ubuzima. Atari uko cyaje kigira intege nke kigapfa ku buryo atakintu kimwe gishobora kugira je gutabayemo.